Ubutumwa umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yashikirije abo barongoye amakaminuza bari kumwe n'abahurikiye mu mugwi w'igihugu ujejwe inyigisho zo mu makaminuza hamwe mbere n'abahinga bajejwe gusuzuma ivy'inyigisho zitangwa bwari bushimikiye ahanini ku gutanga inyigisho z'akanovera muri ayo makaminuza. Twaboneho n'akaryo kubabwira yuko babwirizwa kuraba koko yuko ivyigwa batanga ari ivyigwa bizotuma dushobora gushika kubona kazoza. Twaciye tubabwira rero yuko abatoba baraja kuri uwo murongo botangura kubikorera ko vuba bwango kugira ngo ntitugume muri vya bisata twamye twigisha kuva kera, ahubwo tuje mu bisata bishobora gutuma dushobora gushika kuri iyo mbona kazoza y'igihugu cacu. Murumva rero yuko ivyo tutoshobora kubishikako tutabanje kugira iryo suzuma ry'amakaminuza yose asanzwe ari ngaha mu gihugu cacu. Byabaye ngombwa yuko dutegura iki gikorwa cyo gusuzuma izi kaminuza kugira ngo turabe koko kaminuza ziriko zibikora neza, zitera intege, kaminuza harimwo utu canke turiya ducumbagira kugira ngo ubwa mbere tuzihanure, zikosore, zikurikize amategeko. Ariko kandi iyo dusanze hariho kaminuza twahanuye ntizivyumve, haragera igihe tugafata n'ingingo zo kuzihagarika vyifata kibanza canke mbere hari n'igihe tuzihagarika burundu kugira ngo koko ntizibandanye ziriko ziratosekaza igisata c'indero. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana akaba yaboneyeho mbere gushikiriza bimwe mu vyisungwa mu gusuzuma inyigisho zizoba zatanzwe muri ayo makaminuza. Muri ivyo hakaba harimwo gutegura no gutanga inyigisho nkarishabwenge, kugira ubushakashatsi, kuba umuntu afise inyubako zibereye n'ibikoresho bikwiye, hamwe rero n'abigisha bakwiye kandi babishoboye.